Let's give the Babylon channel selected chimbo wajagi meslo I don't know bombo club ya register kubatumira itariki 6 ukwezi kw'icenda muri Cheza Family Day Out abana muze turyoherwa n'ikiri kuni muzobandi wallahi. Igiteramo ciswe Cheza Family Day Out impamvu ciswe uko ngo kirimwo ibintu bibiri bikundwa n'abana haba gukina hamwe no gutamba. Ivyo tukaba tubishikirizwa na Cynthia Nini Nahazwe arongoye CY Product ryateguye ico giteramo gitegurirwa abana mu ntumbero yo gusozera uburuhuko. Impamvu twacise Cheza Family Day Out nuko irimo ibintu bibiri. Icambere akaba arimwo gukina akaba arimwo no gutamba. Ibyo bintu akaba ari ibintu bikenewe mu buzima bw'umuntu canke mu muryango nk'umwana ni ibintu bimugize. Muri kino giteramo abantu bemerewe kuriha amahera n'abana. Ayo mahera twateguye ni 15,000 kujya musi twinjira mu giteramo. Hariho na 10,000 avant événement bisigure ko hari akaryo canke akunguko ku muvyeyi azorondera itike y'umwana wiwe avant événement ariyo 10,000. Umuvyeyi wese aremerewe kwinjira ku buntu azanye umwana. Ico kintu turagihagaze ko cyane umuvyeyi wese twemereye kwinjira ku buntu atuzaniye umwana kugira ngo aryoherwe. Imyaka y'abana ni kuva ku myaka 3 gushika kuri 18. Hama isa ni itariki 6 z'ukw'icenda 2025 kuva saa 3 gushika 18h bizobera kuri Lopadel kuri Entente Sportive mu kigo cyitwa Lopadel. Ikindi naco ikizoba impamvu twasabye ko abana botanga amana ko hazoba ibintu bitandukanye. Hazoba ari ama jeux d'enfants gucapa mu maso ama masque ama painting facing baita ama coloris arimwe ama trampoline n'ibindi byinshi byo bitandukanye. Hazoba ama competition hagati y'abana n'uwo mwanya nyene tuzoronka umwanya kugerageza kuraba abantu bafite amatara atandukanye tubahe stage nk'abana bazi kuririmba. Uwo mwanya tuzobaha umwanya nabo bashobore kuririmba kuko iki gikorwa ca Cheza Family Day Out ni ikintu kizobandanya si cubu gusa bisigura ni twasangamo harimo abana bafite ayo talent tuzobafasha as CY Products. En plus turavuga ati si byo byonyene reka tubarondere ubateramisha nkuko abana bamukunze cyane yitwa Kiriku azoba turi kumwe nawe turizeye azoteramisha neza nkuko abana bamwitezeho umunezero na vibe ikwiye. En plus ndavuga ni si byo byonyene hari utegerezwa kuba ari nyuma ari kuziko ariko aradutekera ariwe DJ Israel nawe azori kumwe natwe. Turavuga ati ntibyo bivyo byonyene reka turondere n'umuvyeyi azoza arababa hafi araba uko biko biragenda nkuko twamushize nka ambassador wa Cheza Family Day Out awore biko. Kubw'abaririmbyi bazitabira ico giteramo ngo bariteguye cyane gutanga umunezero ku bazoba bacitabiriye. Bari iby'agaciro cyane kuba barampisemo muri Cheza Out Day Family. Rero tumira abavyeyi kurekurira abana babo bankunda kuza kunda kubera ko nditeguye nanje kubaha umunezero. Ku ruhande rwanje nditeguye cyane ndarika n'abavyeyi kuzozana abana benshi kuza kuryoherwa no kurangiza uburuhuko bwa grande vacances nakaryo keza rero ko kubanezereza. Hazoba hariho n'ivyo gufungura indirimbo zinezereza abana. Turiteguye kubaha umunezero no kubanezereza. Mwumvise ko kandi hari akabijya urishe karitike ni 10,000 10,000 amatike ni hehe ahantu hose ari alimentation agaharaho murashaka kuronka iyo tike canke mukarondera umuntu wese ari muri organisation nga sisi daruse telefone yo 64 16 16 45 canke nanje 61 14 14 14. Mwumvise ko umuvyeyi azoza atazoye umwana azoriha ariko umuvyeyi azanye umwana azoriha. Ico kirori kizoba kiryoshe cyane. Hari n'abapapa ruba ko bazotuza kuzana abana kugira baryoherwe nabo. So CY Product ni company isanzwe ikora ibintu by'amaji naturel n'ibirungo bitandukanye ama épices.
Yes, my name is DJ Israel. Ndabatumire muri Cheza Family Day le 6 septembre hariya kuri Padel. Abana mwese duhure tubanezereze.